burya nasanze abantu bose turi ndyarya ushatse kuvuga je nakaranya negeza kumureka ndamwanka yo usanga nanyuko yakuvyaye usanga n'umwana wavyaye abantu bose usanga mwankanye je nibaza ko twatanguye filme na Fanny atarayitangura canke Fanny wo mubereye role model ntiyari bwamenye gusa iyo umuntu akora ibintu agacagira amahirwe yo kumenyekana ibyo bikaja hanze batuvuga ariko twe twatanguye kera cyane mana yanje tutazi kamera ndi basi nisabira ikiganiro je na Norasque na fiko yego kizoba kiryoshe je na Norasque na fiko urazi gushika muri climatiseur uvuye mu mvura hama nibamembe nukuri aba boss biga radio kandi ndabateye akamo nukuri bakazobona iki kiganiro mu ndihe je nakoze amezi 2 muze munyandikire nimero yanje kuri kiganiro barayishirako nabandi irahari munyandikire sinzongerako sinzogabanya canke muze mubaze chef de programme mu mubaze arabitsiko nagiye batamemve kandi yareze amafaranga bazoma nukuri muyama genda umupfakaza ajya amafaranga ashaka kuvamo agafuko k'umwana k'umuceri abana banje bakarya umuceri ndashaka kuguramo udukara yani je nakoze nshaka inyungu zanje nabo banshaka ko inyungu yabo jewe batandishe nukuri imbere y'Imana ni deni gushika nzorinde mfa JPJ ndayishutse. Hello muraho murakomeye nizere ko mumeze neza aho muherereye hose mu micungararo igize igihugu cyacu ciza cy'u Burundi ko bari hanze yacu mu nkundire ndabwira ati mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye nongira ndabaha ikaze mu kiganiro cacu arico canyu mushikizwa na je Omario kuri Agate TV kuyindi ncuro twongeye kwakira gakobwa Rita la comédienne benshi mwaramukunze mu mafilme abandi mu mukunda ku ma TikTok abandi mu mukunda ku biganiro twagiye turagiranira ngaha anya nongeye kumwakira rero reka ndamwakire abaramutse nibaze ko yarabakumbuye Rita urahawe ikaze. Ego murakoze. Ego umeze neza ndashima Imana. Aramutse abakunzi bawe. Abakunzi banje abakunzi bayagateka mwese ndabaramukije gakobwa umunyamuji umeze neza. Yes twaherukana ngaha anya watamwe gutora mitende ubu naho bimeze gute? Umeze neza si cane gose ariko ni cane ntiyaraja ko gose ubwira niruke nivyo nsigaje handi nyene bihera complètement. Ego ubu urashaka kuvanga hanyu ugasohoka portail buryo ndashaka kuva ngangira ku kaburimbo ngaruka sanambuka buhoro buhoro ukaza ntushike ngaha ngumva amadurere biravana hari igihe mvyuka nkumva nyene ndacafise amadoleur ikindi gihe mvyuka nkavyuka ameze neza wazi vy'umubiri n'umuntu akomeye hari igihe uvyuka ukumva biranse ikindi gihe ukumva abantu benshi bavuga yuko urukundo rw'ukuri urubonera iyo uri mu magogo. Yego wararubonye muri bino bihe bitoroshe warurimo? ahubwo je bibihe narabishimye. Narabishimye kuko vyaranyeretse abantu turi kumwe nabo abari bo byaranyeretse umugenzi n'inshuti n'abantu twamenyanye. Haro nkabo wibaza ati umuntu n'umugenzi ari umuntu wibaza ngo n'umugenzi ugasanga so umugenzi wawe ari mu bantu mwamenyanye kuko kumenyana n'umuntu ntisigura ko aca umugenzi wawe. Ariko nibaza yuko bizoca bikreye urwanko n'abo bantu nibaza ko uzoguma batunze uko nyene. Oya ubwo nararyoye kuko narabamenye tuzohura sava umeze neza abana gute ngize guke dusegure bite wewe kutaboneka masha mjini nyene ariko umeze neza ewana sawa tukagenda kagenda n'ubujyajya umwanya umwe burafasha kuko abantu bo kwisi ugiye uravuga ishuri nakanda mwanka yere umengo bizana ikindi kibazo uvuze ngo be open ngo je ngo ndi direct burya nasanze abantu bose turi ndyarya ushatse kuvuga je nakaranya negeza kumureka ndamwanka yo usanga nanyuko yakuvyaye usanga n'umwana wavyaye abantu bose usanga mwankanye. Beshi Rita bakumenye uri muri comedy bakumenye uri muri film ariko ndipfuza kumenya imbere yo kuja muri ivyo bintu nta bindi bintu bigeze gukora? Narakoze ku radio naradandaje narigeze kudandaza je mvyakera gose birahera. Wakoze hehe? Nakoze kuri PJ. Vyari bimeze gute ubundi n'umuntu ahubwo ngira ushaka ko waranatanguriye?
umunwa wanje aja ahubwo kuri PJ bampaye akazi kubera umunwa wanje nari ndabusangana ego bari bakubonye hehe nagiye kugira ikiganiro iwabo ndumutumire nyene yaca ikiganiro ngo dukuze impano nimba dukuriza impano sinibuka neza barantumako ndagenda nyene turakora ikiganiro umukobwa arawe umunyarwandakazi yakora sinzi ko mumuzi sinzi ko umunyarwandakazi canke ari umurundi yabaye mu Rwanda ntavyo nzeye yitwa Krista turakorana ikiganiro ndaheza ndataha Krista Larione ndamunzi voilà njya no mu Burundi gusuma yarabaye mu Rwanda n'amafamiye voilà urumva ndagenda akora ikiganiro ndaheza ntandu yaheze inyuma ico kiganiro cyo barantumako umva bisigura ko jewe nawe n'umunwa wanje nuko batampemvye ndabivuge ntibaguhemvye kandi warakora yego narakora kandi neza abantu bazabibona iki kiganiro bakurikira vyuka kare barabihitse ko nakora neza n'aba boss bubwabo barabitse ko je nakora neza kubera iki none bataguhemba ntavyo nzi ahubwo abakire nyene baze bavyiyumvira urazi uri umuntu w'umumama uvyuka 5h naba mvyutse nkitegura nkaca ngenda ari mu mvura umwana wanje ugasanga agiye kw'ishuri atamukatariye y'amafaranga uganda afate mw'imoto sincererwe bo bimvurirwe ntigwe ntibibaraba ifoke yasaye ikiganiro ku radio ntiyugara ushaka yaguye urubura wewe iradiyo utegerezwa gushika ikindi kintu cyambabarije harya waranyangiye ugezeyo ngo biga vyuma vyanyu nivyo abantu bafisemo uburambe ngo ivyuma ngo ataklimatizere ntibikunda bica bipfa urazi gushika muri climatisere uvuye mu mvura hama ntibamembe nukuri aba boss biga radio kandi ndabateye akamo nukuri bakazoboneka ikiganiro mu ndihe je nakoze amezi 2 muze munyandikire nimero yanje kuri kigano barayishirako nabandi irahari munyandikire sinzongerako sinzogabanya canke muze mubaze chef de programme mu mubaze arabitsiko nagiye batamemve kandi yareze amafaranga bazoma nukuri muyama genda umupfakazi agiye amafaranga ashaka kuvamo agafuko k'umwana k'umuceri abana banje bakarya umuceri ndashaka kuguramo udukara yani je nakoze nshaka inyungu zanje nabo banshaka ko inyungu yabo mugabo cyane nimagiriranire je ndagumunwa wanje ukaba amafaranga shaho naravuga ndakuzi uravyumva kandi ko ndamukorera amafaranga navuga ati zamura ya mato uvuga ati nkene gusumira umwana nkene kurira mw'ishuri navuga gabara ya mato natashe nkumvuye kuragira inarume ariko ndabize bazoyama numva ngo ya boss bari hanze nimurabe umuntu ugese nkandore gusazo cankwira bayandungikira kuko naravuze je negeze kubivuga ndavuga jewe batandishe nukuri imbere y'Imana ni deni gushika nzorinde mfa JPJ ndayishutse wibaza ko ari bajya barongozi bo hanze none canke ushobora gusanga vyapfira ngahanye je natiko vyapfire ko Isaac no bajya hanze je turazinanye singira barakuzi bo kubera bategeza kumenya kuko baranyumva nk'umukozi wabo ariko umuntu yarabijejwe ni Isaac nimbweze bandi Isaac waramuganirije none ko nibaza ko atari umuntu atokuri je navuga niwe twavuganye nkiyashika baca banyishura andika ikete ndavuga sa muko mu mushahara wanje nandika ikete ndiko ndabihomberamo amafaranga ushaka kugura nk'umukate w'umwana ushaka kuguramo agakamba mbiri aguma aherera mu nzira ndabihevye Chanda nababarira nimwiyumvira mufise umutima w'ubuntu mukiyumvira ko je nabakore ndabashaka kwinyungu na nkuru namwe mushaka kwinyungu kuko iyo mbikiraga nta kazi bamba coco iyo mbikiraga nta kazi nako warono mvuga gute muri ya televiziyo petete ariko ku radio ninde yombona ivyo ndiko ndavuga mwamaye akazi kubera umunwa wanje sasa kandi warakoze akazi wari ujeje nuko naragerageje bakoze ishingano yasinzi ko barashimye ariko je aho ngeze n'abafana banje muri commentaire muze kubivuga nuko je narakoze aho ngeze n'ukuri nibe jambo ubwira abakozi abakoresha bameze nkuko on abakoresha muzoze muribuka ko turabantu muzoze muka turabantu mwibuke yuko mukuza gukora nta rundi rukundo rurenze ruri kumukoresha n'umukozi amafaranga
yes yego urashaka kunkoresha neza ukanyubaha nk'umukozi wawe nanje nkakubaha nka boss n'abakire bwawe basa ko tubakunda tububahe tubasengere kugira ngo nk'amafaranga baze baraduhemba ariko bugiye ambwiye ati bugira uraje nga kuri PJ uje gukorera merci ntaho nari kuja cococe ntaho nari kuja je nagiye hajya kubera amafaranga biba bibabaje cyane kuvyuka 5h witegura oya bazoya majene bazukiyane bazokibona bagya n'abantu babashinga nta peut-être ni bari barabimenye ko ntahembe kuko narigeze kumvirana ko bigeze kuzino hari abantu bishuzwa bararishwe je ba boss nabimenye mwagiye nukuri asha nuko ari kubugwaye wari kwandara yo mana yanje natuma ndondera mu journaliste ntuma ko ati mvugira iki kiganiro abantu bakiri ngaha batarurira bavyumve narabimenye bandi barabarishe hari abantu benshi yego bagya bakire bagya aba boss biga radio navyumvise urusako sindi siyo navyo mugana naravyumvise ivyo bintu yo mnacambwa ati yo nakwibutse nevyo baragiye naho nye twigeze gukora naga naho nshatse kuvuga izina ko nawe yari mu bahembwa aba boss baje okay ikibi nuko bavuga nabi oya baburira indero ko biri kose ndibaza niryo ryambenda nabivuze yego kuva mva kandi imyaka ntiyabuze nk'ibiri ibiri gutyo cyangwa kanameza ari menshi ikibi nuko bavuga nabi mu gihe utigeze baburira indero je nibaza yuko n'abavyeyi nabonyene oya bagye ba boss sinashobora kubavuga nabi ntituzi nanye kandi urya ni boss mugabo afise abujejwe kuzarahemba abakozi kandi naho nyene nabo twari turi kumwe nta muntu nigeze mburira indero oya nta muntu nigeze nishura nawe ndakuze yego ico nakoze namubwiye je sinshobora kubandanya ngo basandike ikete namubwiye je nandike ikete ryo kwishuza yandi ndagyandikishe ku mashini siwe nongere kwandi mahera ndagendika ku mashini ndandika n'ukubokora nga je ndagiye nta kindi navuze ca ndihagarikira so birababaje cyane ariko nibaza yuko bazoyaguha reka ico je tunakivako ubuzima bwa Rita aka kanya n'ubuzima buhagaze gute muri rusange ubuzima bwa Rita aka kanya nk'ubw'abandi ndashima Imana ega hari ibintu camwo Imana ikagendera kugwanirira ukibaza ntibuca mugabo ugaca kandi umuntu abayeho kubera abantu Imana yezagira abantu banyitaho nukuri ibayezagire cane ndashaka kuza umuntu amamagaye mari mikasha giragukira umuhirahira nukuri abantu banyitaho Imana ibayezagire hari abantu benshi bakomanse bavuga ati bega Rita azokira ryaragaruke muri filime yongera turyohere naryari niriwe muri tournage vya vrai ugwaye nongwaye umunwa wakinyice ku kagara ariko oya none abanye ko ndiko ndatambuka none kuburyo ugira action kuko film iragusaba kuba seri kuburyo ugira action zose ukakora bien natambuka ndiyumva nyene nkavuga muganye mva sinirekura nkakwanka urya ritamumenyereye ariko nkiyo nakoze nicaye mtafurahia sho abantu benshi usanga bakina film iyo bahuye n'ibibazo bigashika bagaca mu bibazo hari ukuntu baca babikinira film nawe haronka film wumva ituruna mu mutwe wawe ku buryo irahari mu gisaba imitahe miremire ikibazo nahuye naco sico gukinisha ndashije muri film shaka kuzobibamwe film nzokina insaba imitahe miremire vraiment sivyo ndabifise via gukina ubuzima bwanje gushika umva nshaka gukina filme y'ubuzima bwanje afara byo ndi babeshabesha aya kwa kundi nyene uko vyagenze kujya vyagenze realite yose uko vyagenze naho no banabaye n'urupangu nibaraba nuzohamenya azomenya ibintu vyabereye nivyo nshaka filme nyene apana comedy apana inwambo na vya shaka filme nyene film ntibazi ko ari abantu vyokomeretsa ivyo je nkinye nk'abandi kuko urumva kuvuga ubuzima bwanje indene no yokomereka n'ubuzima bwanje nk'ubuzima buba waraciyemo hariho ivyiza na bibi kandi muri ivyo bibi hari abantu wasanga ushobora kuba ujajinga impamvu bagufashe nabi muri ivyo bihe ibintu nk'ivyo pete tugasanga n'abantu hari proche yawe ushobora kubaza yuko bizobababaza bikaba ahubwo bazoca bakira kuko deje nari ndabikina bisigwa ko nkibafite inzigo bazoca banya ko nabo babari par exemple reka ndabivuge kandi mbabari impamvu ndabivuze nataco bitwaye nka mama wawe
hari ibintu byinshi wakora kiriya gihe bitamushimisha byinshi nibaza yuko aravye iyo filime azaca yibuka ivyo byakibuka agahinda wamuteje kwisanga biramukomerekeje. Oya je baziko nka mama bitomukomeretsa ko je ndabivuga buri mwanya aho ngeze ntibishaka kumukomeretsa. Hari umwana muba muri kumwe ukamenya umwana wanje ntavuga kwereka ko vyera kandi bitera ariko je ndavuga oya nzoyikora vraiment nzoyikora kandi n'abanyamitahe nukuri muze mu nterere nibaza kwizigisha abantu benshi kuko iyo filme yanje ntizohera nje igihe tumaze kumarana ndamaze kumva ibintu byinshi byabaye muri pase yawe ni ibintu bikomeye ni ibintu n'abantu bakuze none kuvuze ngo abantu ngo boca bashavura ko mpora ngira ama emission ya belle famille yanje. Emission biratandukanye na film. Emission biratandukanye na film. Emission arashobora no kutayiraba. Ariko canke ntinamushikira ariko film. Je birabashikira ko ndabimenye. Barabiraba byose. Sinzi ko ari bose. Hari umwe araba na stati yanje kandi nkabishirako. Ariko emission biri kuravuga ntuburi kurabipratique rega. Ega nzoyipratika nyene. Muri film zuri murabipratika. Nzoyipratika ndondera mu berserere n'izina. Jewe n'amazina ayo mwitwa niyo muzitwa muri filme yanje. Nimbona nego aramwenda kubwira yuko bizakora. Oya uzoshavuzwa na filme yanje ni wowe undasanzwe atankunda. Ntaco nokora umuntu nkuyo ahinduke abe mwiza. Oya ni wa wundi nyene asanzwe ivyane. Urazi umuntu amaze kuba mubi ku muntu. Nubwo umuheka kubya ko umuhetse nabi. Umva rero je sinzo ndiko ndayikina ngo ndiko ndashaka bababari. Nzoba ndiko ndayikina nigisha abandi bantu. Kuko ari ubuzima ducamwe bugahera. Ibihe ducamwe simaka tubigumemwo. Oya biraremera biragira gute muga birahinduka bigahera. Rita uri umuntu akuze cyane. Ni ikihe kintu cyane n'irihe jambo wobwira umuntu ari nkaradukurikirana ryo mubera nk'inyigisho uburyo ashobora kwitwara kuri iyi si kuri nosi agende buhoro areke isi mutware ntayitware ayitwaye tambeba atwara nabi urumva mfete areke ubuzima sinzi ko ndakivuze neza areke ubuzima bugende uko bwogiye areke destin y'Imana ubaha Imana senga kora ivyo ukora uzuravumana mpezagira gira ukumamagara meza hamureke ubuzima bwa kuko ushake wiruke ushaka uhagarare nta na kimwe ushobora gushikira kitari ku mugambi w'Imana. Oya hari abantu usanga bararondeye amahera bikanka ugasanga ngo bitabaza izindi nguvu runaka. Nabo bahomba nabi. Ihomba nabi uhura n'ibibazo imivumo y'abantu. Tureke ubuzima bugenda uko buza. Utko je cyane nifuza kugira ikiganiro buye. Wazi mbonye ikiganiro c'umuntu nyene nko kuri Facebook cyangwa kuri YouTube nkabona yitwa ndaraba. Nkabona umengo umuntu yagize ibintu vya grave. Kuko je sinashaka kuronka umuntu amikiganiro namwebwe. Kubera iki? Hari umusaruro mu nkuramo. Uburya ntuza ko ruvuga ati ninagipostinga hari ico ndi bwunguke. Ya ego navyo nyene biba biri. Jere ico gihe nta muntu yaranze. Kubyo unagipostinze nta muntu aza kumenya ngo ritanuye. Ariko uvuze gusa umunyamuduga na gusa umunyamuduga akobwa oya. Ni kuvuga ico gihe ariko nawe ari gukrea content nk'umuntu uvuga ati nanje shaka kumenyekana ukavuga ati iki kibazo c'abantu ntacuzi wewe ugitangura kurondera kumenyekana nujya gusumba mwo gato aca gukengera umengo ntacuzova kuko je ari umustar yigeze kumbarira naho mvuga izina yakibona uzimenya ngo shanga ugira effort ngo durasaba ibiganiro ngo mfise ngo abastari bagiye ngo nawe ugenda ngo nyene ngo urabe ko hari ico uzovamura ko nyene no muzirano nkibona none gusa yarimwo nona guca intege canke ari nkaraguhitera intege yanyereka ko atavyo nshoboye yabaranye ko atavyo nshoboye kandi aranyereka ko atavyo nshoboye je natangiye kwina film ataravuka vya vrai jewe amakuzi ko ndi babaze fiko na Norasque ndabasuje abantu banje hajya wewe ba Norasque barakubuza kiri muto yamuzina je ndi muto je ntantine wabo aranyica
uri grand frère abantu baduteranye oya Norasque ndamusomba watanguye kwikina imbere yuko n'abajya abantu haske babizamwo ibi je nibaza ko twatanguye filme na Fanny atarayitangura canke Fanny wamubereye role model ntiyari bwamenye gusa iyo umuntu akora ibintu agacagira amahirwe yo kumenyekana ibyo bikaja hanze batuvuga ariko twe twatanguye kera cyane mana yanje tutazi kamera ndi basi nisabira ikiganiro je na Norasque na Fiko yego kizoba kiryoshe je na Norasque na Fiko twicare hamwe na director wanje tumubaze none twako tujaye ka director wanje kuva kejo gihe niwe nyene ari director akatana natwandikira twagira ama repetition upinyu ugacererwa ikibazo ntituzi kamera ntituzi YouTube ntituzi televiziyo twabona uko twamenya fete ivyo two turakora bizojahe nukuri mukagenda mugakora mukarepeta mukagira ata kamera ata na telefone basi mana isi ni juru Norasque wari ifise wewe ewe reka vya bintu ni vya kera kandi tukabikunda gute tugeze gukira na picnic yabo twagira na repetition twiriga kuri saga plage ni moto kiri saga plage turoga turarya turyohewe gute turi mu buzima buryoshye cyane mugabo ivyo dukora byari kuja nta mnazi ni atari gusa byari bitesa kweri cyane kuko ubonye haro n'ababizamwo bashaka nk'amafaranga benshi babizango benshi yega baziko ngo turabakire benshi bazi ngo dufise amafaranga menshi ukazamva dufise amafaranga ndiba nabinyandikira ewe nawe ugumurira gena konye kuri televiziyo nizi kamera ziradufasha Mesiye kagaga gatashiramo akantu kagatin ukuntu nkubise amaso uko ati mana isi ni juru ubuzima burahinduka ndacari wa wundi bazoze ukuraba ndacari wa wundi mubura kutaza muramfasha munshigikire ntaho ndigeza ndi wa wundi nyene munsi abazoshaka kugufasha bazogufasha nibaza yuko warabonye urukundo rw'abantu ariko nubwo wabonye n'abana binyegeza mu bagenzi oya ahubwo je nasanze ego kugwara sinuvuga ko nasanze abantu binyegeza mu bugenzi bwa mu bucuti dufitanye ariko vyaranyeretse n'abankunda uziko kugwara kwanje ariko kwanyeretse yuko abantu banzi ego nukuri kugwara je n'abantu baranzi abantu burya ati views ndonka kuri TikTok ni za original zari na nkeya nukuri uzache ziduga mana yandi kuri Facebook ho usigaye posting ikintu navuga mana narindiriye ngware Imana ifise rego bugicisha nyine cyane bikora bro ego nabonye urukundo mu bantu nabonye abantu bemera akazi kanje ubu ndavuga n'ikintu nkakora ikintu abantu kumvanye ko umuntu ugasanga umuntu akwandikiye commentaire ari na commenta kuri video yawe cyangwa kuri kiganiro kuragira ukabona ko yabifatiye umwanya apana ngo gushare ukabona ko yafashe umwanya nyene aracumviriza kirahera agaca yishura abantu nkabaga Imana bahezagira ashaka bimeme n'uruko arambwira nabi canke yabifashe nabi byo navuze mugaga fata ujya mwanya akandika oyaye wihenza ha ibi nibi ndavuga uyu muntu arankurikirana kandi arankunda hari uko amuna kwandikira comment ukavuga ati nukuri iyi commentaire nyereka yuko batanguye intango hagati gushaka kumpera kuko ugasanga ko aragenda arishura ama parti yose kumva ati uyu muntu arankurikirana biraryoshe biraryoshe cyane biraterana intege kandi bandi bahezagire abantu banje kuri TikTok bo kuri Facebook bandi bampezagirire mwe murami nguvu mwandabiga nimwe muntera amanyama nimwe muntera ubwishime Rita je no kuri nishimye vraiment ndishimye kuntu musanze umeze pe murakoze ikiganiro twigarukirize ngaha anye nibaza yuko nikindi gihe nakurondera tuzokora bikagenda neza umuntu wese jewe yambaye hafi ntarabaga umunyamuji ukuri ntarabaga kobwa munzi nukuje nawe kiganiro nzobiba akajambo kanyuma ku bakunzi bawe akajambo kanyuma ku bakunzi banje ndabakunda cyane mukomeze kunshigikira ntaho ndigeza ubufasha n'amanasavye ni bwa bundi nyene bantu bimana je ndashaka ibikoresho n'ababariye jewe ndazi kuroba nabuzigera je nabuze mu ndondere rigera
je kuroba ndabishoboye hama n'abakunzi bayaga Tech TV Imana ibahezagire harimwe ndarutswe abantu bandavye kubera mwebwe abantu bandavye benshi nkaho kuri 5 kandi bari hanze bakwandikiye kandi bagaca bambarira twabonye ikiganiro cawe kuri yagate nkaja mvuga mva Imana ibahezagire kandi mva baba ari serious ntari hanze yenze kwibuka